tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota 10 muri studio za Radio Magatama FM. Akaba ari umwanya mwiza w'amakuru tukashikirizwa na mugenzi wacu Armel BIGIRIMANA. Ndakuramukije nongera ndagwikade Armel mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije hawa ndabaramukije nshuti namwe bakunzi muri ko matega amatwi ibigano bya Radio Magatama FM. Kaze makuru y'uno munsi igenekerezo rya 10 ntwarante umwaka wa 2020 n'akaba agizwe nizi nkuru zikurikira. Abayangayanga bo muri commune Bugarama ngo ntanyungu bariko barabona mu gihe inka ziguma ziduga ibiciro. Mu gihe hibonekeza iduzwa ry'Ibiciro kubadandaza bamwe baragabishwa ko uzofatwa ariko araduza ibiciro azohanwa na leta yo atabiciro yigeze iduza. Ubusuma bw'Ibitungwa bito bandanya bw'Ibonekeza muri ntara yacu ya Rumonge aho haraye hafashwe umwe mu bivye impene muri commune ya Rumonge. Mukanya nido jano makuru mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jean Chiza. Kwino muri sanze muri radio magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa amakuru yacu reka tuyahere mu makuru y'ubudandaji. Abayangayanga muri commune Bugarama ngo ntanyungu bariko barabona mu gihe inka zozo zibandanya ziduga ibiciro. Ivyo navyo akaba bivuga mu gihe beshi bariko bavuga yuko abasanzwe bayanga baba barahagaritswe muri ako kazi, ariko Nduwimana Rafael asanzwe akora akazi kuko yanga arabeshuza iyo nkuru ati ni abayangayanga bari bifashe nabi. Reka tumutega amatwi akaba ari nkuru dukesha Emerine ndiho kubgayo. Sanzwe nkora akazi ko kuyanga inyama ntabaduze kuziyanga ahubwo n'abayangayanga bari bitwaye ko bitari mu bisanzwe hariho ubukene bw'inka kuko inka zarazimvye. Inka yahora igugwa nk'umuriyoni ugugwa n'amajana 5 bigasa bituma rero inyama zikena kandi inka zikazimba cyane. Oya nta karusho ni gukorera ubuhombe kuko inka mu kuzigura ntuzipima tuzigura icamaso mugende tuzipimye ku munzane n'amahya tuziranguza uzosanga dukora duhomba. Mu bisanzwe ambamye duhura nazo nuko twebwe muri commune yacu ya Bugarama tugurira inka na cyane mu gahuni naho bita ku muhuzu tugaca duhurirayo rero n'abantu bava muri Bujumbura nabo ikiro bakaba bakigurisha mahera arenge yaho twebwe tugurisha tukaza tugira ikibazo rero muri uko kuyanga twebwe dusanzwe tuyangara hano muri commune yacu Bugarama. Tukiri muri ico gisata nyene mu gihe hibonekezwa iduza ry'ibiciro abadandaza bamwe ngo baragabishwa yuko uzofatwa ariko araduza ibiciro azohanwa hisunzwe amategeko ngo na leta yo atabiciro iriko iraduza. Aho naho bikiduza bikaba gibonekezwa na cyane ku basanzwe badandaza inyama. Musitanteri wa commune Bugarama haratera kamo abo badandaza ko boreka iyo ngingo na ibiciro by'inyama bisanzwe bizwi. Reka tumutega amatwi akayavugiye kuri micro ya Felicien BIGIRIMANA. Ntabwo muri leta badukuye atwokebura uko ubwambere ibyo biciro byoregeza na cacare mu binyobwa bikaboneka no mu biri ikiro cy'inyama mu nama bura matara yagiranye n'abaje ya ari mu 3.5 ikirimo umusoso ubona takufarira 5 urengeje ngane kibugu niba bimenye rero uca wituna inzego zibijeje abajeje intwaro n'ingamira mabi uwo muntu agafatwa. Mbere kira noneho navugiye kuvyikontororera ciro vyerekeye ibinyobwa navyo kukabare kose bari icapa ca Brarudi niyaze korwa muri Brarudi cerekana ngene ibiciro wa mustere fanta igugwa arengeje nawe ko bindi ucamureke kumurya bije ntwaro twashike twumvize ngena kure umwe nege gusuma ntawabwira ngo giye gusuma iki urumva zibwa ari gihe biduga ibyo twotezwa kumenya bakabanya ati nibi bavuga rero mu manama nkajya tugirisha bakwiye kubivuga ati twe tone igiciro caduze ngo mu nama twari mu bavuze igiciro cy'inyama nta bindi twumvise bavuze commune ntarusha dutanga kuduza ibiciro no kuvuga by'inyama canke cyane by'ibinyobwa bwa mbere by'ibinyobwa si commune atanga ubuca cyangwa standeye kuvuga baja muri obere akavuga ati jewe akabare kiwanje ngo mandakagire akabare kabiyumashe aho ashatse ni amusira ashaka gushimira 10 turabizi turabibona kuzira kastere bikirahani.
muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza. Ivyo navyo bikaba rero bivugwa mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji bwagabishije bamwe mu badandaza bagenda baraduza ibiciro uko bishakiye. Ivyo na cyane cyane bikaba bivugwa mu basanzwe badandaza isukari ya Sosumo, aho yabagabishije akanabamenyesha yuko uzofatwa ariko araduza ibiciro canke ariko arayinyegeza yuko azohanwa bishimishije ndetse n'urudandazwa rwiwe rukugagwa. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'umutekano. Ubusuma bubandanya bw'Ibonekeza mu ntara ya Rumonge, aho harayi hafashwe bamwe mu bivye impene kuri commune ya Rumonge. Bizimana nuwasanzwe yibwe izo mpene arashimira abajeju intwaro n'umutekano kukuntu badahengeshanya mu kazi kabo ka misi yose. Agira ko kandi asaba yuko ubwo bubisha bwotuzwa burundu. Reka tumutega amatwi, akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ferdinand Habonimana. Hari mu masaha 8 yo kwa Mungu buca ari kuwa mbere. Iyo mpene niho bayihitana kwa Mutama Gakura, bageze hepfo yiwe niho bayikerereye baca barayitwara. Umutama masaha 4 Gakura niho yasaza kumbwira, namubwiye ati none iyo mpene ko yaramutsigenda, none tukore gutereka tureke. Kuri uwo musi nyene wejo kuwa mbere niho saa 11 ndazamuna abantu urako gahunda kuza kuduga kuraba aho bari sandaraba iyo mpene nsanga ni yene. Turamanuka kwibarabara gatoyi, nyuma yaho Jezona sarahaserukira sara telefona sekitera nawe sara telefona apolisi banga kurutumu baca bafata uyo muntu yari afise uwo mutwe w'impene baca baramutwara. Turirindira ku mugoroba apolisi bo kumagara baza kumutora bazamurara no kumagara. Ukeye bwaho twaje twumva ko bafashe uwundi kuruno musi wa kabiri bafase nduwabiki musambi abaratorotse. Gatondo tugiye kwa sekitera avuze ati camumanuka imagara ku gipolisi. Nubu turi ku gipolisi imagara. Apolisi abo bantu bari nabo babiri kumagara mugabo bagiye kurondera uwaguze iyo mpene baratsara hanyine mu gipolisi ntiharagera aho babavugisa. Ngene igitungwa sanze kugisubira mu ruhongore. Ikindi ngeretse ko niko abazeze umutekano n'abapolisi bokora abo bantu bakabatuza. Aha kabari nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu, ariko mu badufatiye mumva no munjahereka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Abayangayanga bo muri commune Bugarama ngo ntanyungu bariko barabona mu gihe inka zibandanya ziduga ibiciro. Mu gihe Haribonekeza iduzwa ry'Ibiciro kubadandaza bamwe baragabishwa ko uzofatwa ariko araduza ibiciro yuko azohanwa na leta yoyo atabiciro iriko iraduza. Ubusuma bubandanya bw'Ibonekeza muri ntara ya Rumonge, aho haraye hafashwe bamwe mu bavye impene muri commune ya Rumonge. Chuti bakunzi mwari muteze amatwi amakuru yuno musi, reka ndabashimire bagenzi bacu mu ruganda gutorokanya amakuru badutorokanirije. Shimire Ciza ja yatumye amajwi abashikira neza, nonge nipfurize akayabagu kubamaze kubironka, abatarabironka nabo mubandanye mwihangana. Amakuru ya mukamwashikijwe na Armel BIGIRIMANA, naho butaha. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe